igitoro gusa ashaka kugurira igitoro hanyuma twari kumwe n'umugenzi dukorana umurimo w'Imana dusanzwe tubana hariya aho hiyo gatoya nawe nyene hari akantu gatoya yari yateguye we barasivye ariko ejo mu gitondo aho bukera ndaguha nimero yiwe azokumpere Emilio Sensa utugura igitoro apana bile vya kwako Fani ni gitoro nasikia gitoro amen wihangane twakoze uko tungana ibikorwa ni byinshi iyo biza gukunda twakora ibirenge yaho hanyuma tugutera intege kure cyane niho ndakwifuriza Fani niho ndakwifuriza isi yakuzi amahanga arakuzi genda wame ivyamwa Fani wame ivyamwa amena kandi urukundo rwanze ibyo uzokwereka Sandrine nivyo nawe azokwereka abandi icete gisomeka batubwiye amajambo menshi ngo bakinyi ba filime ngo bababona eka none Jesse ngijijwe none si umukinyi wa filime Fani icamwa gisomeka hanyuma dufatanye ibiganza dukora umurimo w'Imana neza hanyuma mama Yesu ariko arazana yange mfite mugabo ntuyugurure ndabigusaba tuze kuyugururira muhira mama Yesu nawe nyene dukora umurimo w'Imana ari muri kino gihugu muri kino gihe asanzwe aba muri Amerika ariko nawe uno munsi yifuje gushika hano niyo ngenda tavutse oya mubwira ko uri muziki ndabaramukije mwese ndabagumbiriye ndaryohewe kubona abantu nk'aba mukoranyiriye hamwe kuko hari akaje tubona rero ndaryohewe cyane kubona ko iteka kuza gushikira Fani twaje kuraba turi hariya ariko uno munsi turabako muri Amerika ariwe se niwo kwa Trump ariko Imana ntega iteka muri iki kibanza nkaba nagira umuntu kuza kumushigikira mutere imbere Yesu amugisha amen amen Yesu abamugisha cyane kuri je wahantu yankuye abere kumbwira ati bihebe naco ntirandabiheba akimana mwezagire kuko iyo ngiye gucika intege ni wankomeza niyo usanga navyutse mu ijoro ndiko ndandika arambwira ati ryama nzogufasha kuvyandika ejo Imana iguhe umugisha kandi kuduze cyane Imana buri kumwe nawe amen Imana igiye kukuduza mu rundi rugezo amen apana gusa aha anye waruri ahubwo Imana yuguriye amakoretsi amen amen abonye Imana ikingura ijuru kubwawe kugira ngo amahanga akumenye mu izina ryawe amen rero mu majambo make ndabashimire namwe mwashishikaye mutera intege ndabona aho bavukana Imana ibahezagire hari abantu bamubaye hafi rwose Imana ibahezagire nakoze kuza ndanezerewe cyane ukuntu ntobivuga ubwo mbere maje gusaba imbabazi kubona porogaramu yatevye ari ibyari kugoranye gatoya ariko Imana yacu ni nzima byose bimeze neza papa abantu benshi muranzi kuri Fani Ravine ariko burya hariho umuvyeyi wanje ngaya yanteye iteka arabaho hano nibaza ko ariwe Fani Ravine original papa nyemerera muve hasi ukuri
umubyeyi wanje mu buryo bw'umwemu ni ukuri twahuye ndushe cyane ndushe kabisa icyo gihe ndibuka yuko yambariye ati wowe utoba umusitari ndavuga ati abaprofete murabaye sikoro kabisa ariko uyu munsi ndibaze yuko uko biri kose anshigikira mu rugendo rwanje ndibuka yuko filime ya mbere naso yitwa Urugendo nayikoreye muri eglise yaramfashije no kugurisha amasede ivyo bigirirwa bake n'abavyeyi bake bimwe mu bafasha abana babo nkuko papa nukwinda gushimira cyane ndakoneza ko atari je ndumustar ariko ni uri umustar Imana ishimwe ko na yaraduhuje mwakoze kuza kuduteteka amen hama MC nawe numva ntobandanya kuvuga ibindi bintu byinshi hari ibintu atarangirira ari ibintu yatumenyereje biryoshe nabanza bitukorera hama ndagaruka urakoze cyane kare nababwiye ati inyoni mu kuguruka yisunga igiti nanje murumva nka jewe n'inyoni ko ari igiti kishigikiye nuko rero urakoze ko hama urakoze cyane hama kubona pasiteri yatwigishije gukunda mugenzi wawe uko wikunda wenyine niwo ukunda mugenzi wawe nawe utikunda hama mbona amasaha ageze kure numva twora abafilme ariko imbere yo kureba abafilme reka ndabereka abakinyi barimo icya mbere novuga ni filime yitwa Data aho muzobonamwo ibintu byinshi bitandukanye bikiza imitima nizeye ko ata muntu n'umwe azoyiraba azobura ibintu byinshi akuramo ndahera ku muhungu wanje Joshua yakinye yitwa Joshua nyene ncankurikiza na Arasha MC avuze ngo tubaze twikunda Alasha none yarakinyemwo nkaca nkurikiza n'uwakinye ari Papa Alasha umutama twemera cyane abikora neza nkaca nkurikiza Smash orara akazi azi indimi nka 15 ubu nyana wose tuzaturajana kugira mbwira harakurikira Fiko rero umukinnyi mwiza cyane na Angie ni Miss wacu Njinji iryo zina ryankaranyije bamwita Junior na Marene wanje na Deji ni umukinnyi mwiza murabizi avuga icongereza yishima mugabo DJ Safe ni umukinnyi mwiza cyane muzobona muri Data na Konso umuririmbyi Constance na Anita umurazi ko akunda gukina ateranye mugazi kwa meza arona Gogo n'umusore aharawe kino gihe cyane yitwa Mr. Khan hariho n'umumama mwamenye cyane yitwa Mama Samantha nawe nyine nibaza ko tubonera nk'iyi ntabona simba n'umugabo wanje Sheringo
urera kinarizamu arateranya si byiza ego abantu bagize iyo serie yacu yitwa Data nukuri ni filime ndineze ko muzokunda kandi muzokuramwo ibintu byinshi ako kandi nkipfuriza yuko umuntu wari we wese yo kwifuza kuba umwana w'Imana gusumba kwitwa umwana wa naka ngo ni kubera ari umubosi kanaka ariko data wo mwijuru akaba ari we yishimira kuba data wiwe nibaza rero ko baca bayidushirira mu murakoze cyane subirayo Free Films Company, breaking boundaries. Yes, ashimwe kandi kajya kantu ko kumagara mu nyuma muri kabaryoheye igihe bari guhera ko bakibarampereza ariko ntacu narivuze ni yes ashimwe cyane tugomba turabe filime iryoshye vuga uti iryoshye ariko imbere y'uko tuyiraba dusubire turamukanye kamere abantu batatu tubandanye dusubire turamukanye uramutse abantu batatu muri kumwe uyu ni wo mwanya wose wonyine wo gutwenga kubera uwundi mwanya turaza kurira ameze turamukanye biteye uburyo ndamubona dadi waje mwamutinye muramutse ngana dadi ni sawa muremerera no guhaguruka uramutse impande yawe ego muremerera no guhaguruka shema diego uremerera guhaguruka turabahaye ikaze kandi muri gaha twashobora gukoma akaruru cyane ku mwana wacu sidabumva akaruru kenshi murenze ngaho rero k'umwami abo muhinga bw'izuba nabona ko biteguye ariko imbere y'uko tuyiraba nagomba mbwire amamedia y'uko filime kizira kuyikamera kubera ariwe umugabo yitwa Giti azoca amfasha kubatera amakopyright niwe yabimenyereye rero amamedia uno mwanya mwikawushe gatoyi ntimuzabe sivyo Giti niwe uri kwako murutera copyright izoca ibinyereka rero nibyo tugomba dukore amaso yancara ubwoba kamikazi agomba kurira hano mwene data nyatari so turabaye ikaze urabona ko turi kumwe n'abamama bafunguye ngiye nabona abantu basumba ubunini mama neki hari reka tufise iminota 10 niyo baduhaye kugira ngo dushire kubaganiriza bene data turi kumwe ariko imbere yuko ndabaganiriza umvire ko mikrofone yivuga neza mama Ebeneze iravuga yo ntivuga yo wapi kamikazi Fanny sawa waryohe iravuga bamwiyindiriza turabaha ikaze rero dufite ikiganiro gitoya kugira ngo dushe kuganira ku byerekeye filime no ku byerekeye abadamu muri rusange ariko hola my people hola inyuma muranyumva hola abantu b'inyuma reka bipresente reka duhere hariya ko wambaye vert n'agashapo hejuru kugira dukoreshe umwanya ndabaramukije nitwa Sandrine Nizigiyimana ndumwanditsi n'umukinnyi w'amasinema Fanny Lavine twarakinyanye akira kabebe agitangura amafilme hanyuma ndubatse ndi umukenyezi yubatse n'Ukristo abafise abana ibindi ndarongoye televiziyo ikorera ku buhinga ngurukanabumenyi yitwa Woman TV y'abakenyezi kandi nkarongora ishyirahamwe ryitwa Wise Woman ritegura amafestivale y'abakenyezi sawa murakoze bategura amafestival ndabaramukije cyane amahoro ye abakunzi bakanje amahoro naryohewe kuba hano hantu ndi ayafanye ndi mama wawe cyangwa mama wawe vuga ego ntuzosubire amen
Tuyimana Sandrine benshi kuri Kamikazi ndi hano nk'umukinnyi wa filime Rukristo ego amen ego nambaye ko sinyo wavuze urumva ndi hano nk'umukinnyi wa filime okay ego yeah amahoro yabu ni sawa umeze neza nitwa Aline Ndayishimiye muri ibintu byinshi cyane ugaragaza ko ujya kuvuga bikeya cyane kugira ngo umwanya ujye kumera neza cyane ndi umujuna nezerewe sivumiliye hapana nafurahia hama ikirenze icyo ndi umwana w'Imana ndakijijwe ndakunda Yesu siti abakunzi biyo ko muhari ngaha bakoma mashitumba abakunzi ba Yesu ndabafana rwose kubera hari ibintu byinshi turabirangije n'akasimere nka Joshua Gondi hama sanzwe ndogwishyira mu gitwa Marijo Youth Center baranagira na Marijo batari bake muri ati izina rya Marijo ndarongoye ariko abakunzi ba social media ukaba ufise media itanditswe uyu ni warongoye ama-TV online yose mu Burundi murashe kumwitura murumva ko turi kumwe n'abadamu b'indyamunyu cikituma twabashyize ngabwira ngo bashobore kubapartaja kimwe dukoresheje umwanya mutoyi duhere kuri Kamikazi abantu benshi iyo babonye umudamu ariko aragaragara cyane ku marezo sosiyo cyangwa ariko arakina filime cyangwa ariko aragira ibintu bitandukanye n'ibyo bamubona nk'umugore w'ikinani wewe byaba byarigeze mu gushikira mu gutangura kariyeri yawe jewe novuga oyaha kubera nari mu maboko y'abakunzi b'Imana kandi ibintu twabisohora biciye mu ishengero rero wasanga atabirebire ego usanga atabirebire nta kavuyo kenshi byarimo nkora numva abantu benshi bavuga ngo abadamu bajya gukina filime cyangwa abakobwa kugira ngo baronke abagabo ugeni wawe bamukuriye kubera ariko arakina filime umugabo wawe wamukuriye aho namukuriye ntaranaba Imana yari yaramuteguye hari sinzira niyo nakina yari kuza none sibyo okay madamu hariya mbega ni ikihe kintu cyagushikiye uri kuratangura kariyeri ukifuza kubihera uravuga bino bintu numva no bihagarike murakoze cyane muri icyo kibazo ikintu cyashikiye tuko ndakora ibi bintu nuko abantu batararaba sinema nanditse cyangwa nakinye barabwira sa urakina filime nta n'isoni wumva isoni kwiki aca ndabaha basi link baraba ibyo bintu kubera nanjye ndi umukristo ikindi kintu cyangoye cyane ni ufise imbanyi nkaba afise amasene nkina bisaba ko simba hejuru cyane yari catastrophe nibyo mvuga ko byangoye ikindi cyangoye cyane ni ikintu cy'uburyo fana arabizi umva inzara yaratwica turi muri tunaje kubera nta mahera menshi twari dufise abakinnyi nabo mu kurya bararya cyane rwose barafungura nk'amasato icyo rero cyaratugora kubera tuba dufite uburyo bwinshi tuba hanze usanga tuko turahura n'ibibazo tudashobora gutora ibintu nk'ibyo kenshi iyo umuntu ariko arakora ibi bintu byo entertainment usanga utashe amasaha yitereye byashobotse gute kugira ngo ushika bushitse sinzi umuntu yambwiye ngo uhora mu kihe gihugu ntiwahora hafi tubireke bishika gute kugira ngo umuntu agere kuri iyo level ari umudamu umugabo akamureka akagenda sinzi ko murabwira mujyanye uko kukwizera biva kuki bigenda gute kugira ngo umuntu ashobore kukwizera gute mugabo nibaza ibyo dukora birafatanya na caractère zacu niba uri umudamu wubatse hama ukaba ufise
ubuzima bwawe bufise double side, bufise ibice bibiri bidasa, kimwe cyiza ikindi kibi, nibyoroshe gushobora gukora carrière hanyuma umye n'urugo rwawe. Icyo bituma usanga kenshi muri entertainment twuduranye aba single mothers. Je m'excuse, nibyo mfite wanje mbwa bibaje kubera donc iyo ufise ibyo bihande bibiri bidasa biragoragira ngo umuntu mubakanye akugira icyo cyizere. Mugabo ni wamara kuciyubakira wowe ubwawe nawe utogana mu bubiko amara twasomene ukwezi uzotamba bwa ati mama w'abana yatashe kubera iki hari icyizere wubatse muri wewe. Rero no bahamagarira muri hano mubaka icyizere kugira ngo abo twubakanye babone ko tutabigenye kubera izindi mvo ariko ari carrière ari akazi. Wow, amashi menshi kuri uyu mumama. Kamikazi umudiaspora aba mu Burundi no muri Amerika, nagomba kukubaza eske bino bintu vya filme cyangwa kuririmba umuntu byoshobora kumubesha? Ego. Gute? Burya hajya hanze y'umuhamagaro nta buzima. Jewe ndafise impano yo kuririmba nkagira n'impano yo gukina filime. Ariko inyuma y'ivyo nibyo turakora ubundi buzima, turagenda mu makampani nka tubyo tuba hanze, turagenda gukora tugahiga amafaranga kugira bikubesheho. Bisaba kwanza ubanze ubireme, ubanze ubigaburire. Ntibishobora kukubeshaho utarabiha, utarabivomera. Jewe ubu nobeshwaho n'impano yanje ariko narabanje gukora ndayigaburira, ndagenda aho byasaba kurima nkarima, aho byasaba kugenda gusenya nkasenya kugira ngo ejo nze niyubake. Sandrine, ni gute umuntu yoguma ari umusitari akagumana cya cyubahiro ciwe ntibamubone nka ego? Murakoze cyane. Umuntu birashoboka ko agumana icyamamare kandi n'icyubahiro kiba gifise situ abantu b'abamama n'abakobwa. Abantu benshi baracira imanza abantu bari muri ari sinema cyangwa kuririmba, baracira imanza abakobwa n'abamama baririmba. Mugabo kugira ngo bacire imanza ni uko hariho bamwe batoba, hari abafite ingeso mbi bitwara nabi bikaca bituma abantu babajeneraliza. Mugabo hariho n'abandi bamama n'abakobwa no ngaha harimo na mama Lawe, ariko twari tukwiye kumukomera amashyi menshi cyane. Twabibaruka no urabona ngo uru filime yadutayemo bisaba gusenga cyane d'abord. Uri umuntu asenga cyane aca bugufi kandi bigasaba kuba ufite ubwenge. Ibintu nta muntu adafite ubwenge abikora. Umukenyezi wese w'umwana, umukenyezi w'ubwenge bisaba kuba ufite ubwenge kugira ukore ibi bintu. Kubera ibi bintu aba bantu tuba abakinnyi b'amafilime cyangwa abantu bandika ni nk'abigisha, barigisha ibintu bifasha abantu, nk'abarya abantu bafite amashyirahamwe afasha imfubyi, afasha abapfakazi, cyane nk'aba ba pasita bafasha imitima y'abantu bari mu madepresiyo, bagize iki, bari mu byaha, bakabafasha bakavayo hanyuma bakagira amahoro. Filime rero uriko urayikora neza n'umugisha w'Imana uraza. Je ndafite imigisha myinshi nakuye muri filime kubera nitwaye neza, n'umukira wanje ari hariya ariko arakamera, nitwaye neza nta kibazo na kimwe dufitaniye. Abamama benshi baramaze umugabo warakwemera ukina wayi ujyana nahagarara umugabo wiwe nahagarara cyane akariho umuntu wawe namushimiye cyane, nkanashigikira cyane. Iyo baza gukina cyane mbaho aguma n'ingumu n'imigere n'iki simva ko vyonyorohera, ariko arashigikira cyane mu mpano zanje. Inyenyeri yanje ntiyaje ngo ayizime, hari abamama abafasha abagabo babo inyenyeri zabo bazizimya, ugasanga yarashushe cyane amwiga amafise amatara afise iki mugamaze kubaka byose vyemewe. Ariko reka tubashimire aba bagabo, abagabo b'abarundi bafata neza abagore babo, inyenyeri zabo bazacu nawe urimo bakuha amashyi.
dusa nawe kubarangiza kubera ko ndabona ko abarinzi bashushe birakomeye. Ni gute wohanura umuntu agomba kwinjira muri iyo kariyeri ariko abari mu ruhande rwiwe bamwangira ugasanga ni umuje ariko ababyeyi baramwangira cyangwa ugasanga ni umudamu umugabo we baramwangira yokora iki? iyo muntu abantu bose baramwangira, umugabo baramwangira, abo babana baramwangira. Ibintu bafite ibibazo byinshi. Ikintu cya mbere no mugerera n'impanuro, umuntu wese afite icyo Imana yamuremeye. Iyo ibintu bitariko birakunda mu kanya nabavuga ngo iyo umuryango wugaye ntutu umwanya uguma urondera ibintu byinshi byo kugura kugira iki washaka kutwanya ugasenga kubera amasengesho je ndi muri kimwe ndizera yuko amasengesho arugura imiryango yugaye arugura n'ibikomeye turashaka gutana tukagenda neza jere ko uwo muntu uyafise ikibazo ari umwana yahibona abavyeyi biwe ivyo biroroshe umugore yahibona umugabo wiwe ugatushyiramo inguvu ça ne marche pas je m'excuse kubivuga ça ne marche pas kubera duhamagarirwa bible cyamagarira umugore barwa kubaha kugira soumission totale ivyo bibiri duhamagarira kandi nibatwara iyo plan Imana yagutse rero nibagiye ko bitarashika ngo ashobore gushika kugorogeza gutahura ufata umwanya umusengera hanyuma uko uzogenda urasenga nawe witwara neza hari abagore benshi basenga mugabo inyuma yabo ndacavuga double side bafise imyitwarire itameze neza ntabwo uragira nk'amakuhashi kugushigikira ubwe nawe utameze neza habihi naco prove you can make it mwereke ko ubishoboye ushobora kubikora hari igihe ari uravuga ngo ndashaka gukora inyinshi ye kure mugabo akaba ari umugore aryama kuva mu gitondo agatuka ikindi gitondo no murabona ko urafise na kamera kubera ibyo uravuga bitandukanye n'ubuzima ubayemo mugabo n'uboca uravugana saa kumi turavuga n'ijoro akabona ko ndi busy niko ndandika ibintu amashuri nize ndashaka kongera yandi ndashaka kugira iki my wife arafise ari passionate gukora iki kintu isanga yamushigikiye mugabo wegenda uryame ugiriganwa n'abapfuye utarapfa c'est un problème très sérieux rero nibaza yuko banza werekane kubishaka bikorere nyamba ofisi Imana nk'abantu n'amafilme c'est bon gerageza basi no mwiruke y'utuntu gire création abone ko ushaka kwiyumvira ko satana yabivuze ni kunda mu mutwe atakiriyo erekana kwanza ko no muri wowe ushaka kwapanga neza ushaka kuvuga ati iki gitegerezo kubuku iki kagenda uku atari ko akubone mu essence ya responsabilité ya organisation ashaka kwakira ko ngura ndashaka kubikora no wowe nisare yawe irasanzaraye ibintu byose mpa hasi atiza hamubwira ngo upanga abantu kamera ari ibintu mbego abari kinabica rero tangura prove you can make it tangura werekane ko bishoboye hanyuma nawe azogusanga yakushigikiye ngo you can start at home bashobora muhira kandi ibyo kenshi biramfasha abagabo je mugabo wanje nibirebire byatangwa nani atabitaho kubera aratekereje rwose saga mugabo amaze kubona muhira avuga ati ntacyo urasha gukora hantu kandi kureka umusari wanje ndagira desordre munzu nambwira genda rero kubera iki yabonye you can make it mugabo mwabyumvise kuba ariko barakorera ku mpano zabo mugira ubwoba muzovyibuha mugani nk'aba bene data bari ngaha bavyumvishe impano zabo nanje ndiko ndagerageza rero kuvyokunda izina rihinduke ryariteka cyane kubakira murakoze cyane nibaza ko mwize amashi menshi DJ atumirira amateka gatoyi hama dutegura abayinjira show tugendera ariko ndabizi uno murimo barusha byinshi twunga ruguru tumanuka rero nanse igitoro gusa ashaka kugurira igitoro hanyuma twari kumwe n'umugenzi tukorana umurimo w'Imana dusanzwe tubana hariya aho hiyo gatoya nawe nyene hari akantu gatoya yari yateguye bo barasivye ariko ejo mu gitondo aho bukera ndaguha nimero yiwe azokumpere Emilio Sensa tugura igitoro
igitoro apana bile vya kwako Fani ni igitoro nasikia igitoro amen wihangane twakoze uko tungana ibikorwa ni byinshi iyo biza gukunda twakora ibirenge yaho hanyuma tugutera intege kure cyane niho ndakwifuriza Fani niho ndakwifuriza isi yakuzi amahanga arakuzi genda wamwe ivyamwa Fani wamwe ivyamwa amena kandi urukundo rwanjye ibyo uzokwereka Sandrine nibyo nawe azokwereka abandi icete gisomeka batubwiye amajambo menshi ngo abakinnyi ba filime ngo bababona eka none jesi nk'ikijwe none si umukinnyi wa filime Fani ba icamwa gisomeka hanyuma dufatanye ibiganza dukora umurimo w'Imana neza hanyuma mama Yesu ariko arazana yange mfite mugabo ntuyugurure ndabigusaba tuze kuyugururira muhira mama Yesu nawe nyene dukora umurimo w'Imana ari muri kino gihugu muri kino gihe asanzwe aba muri Amerika ariko nawe uno munsi yifuje gushika hano niyo ngenda atavutse oya mubwira ko uri muziki ndabaramukije mwese ndabagumbiriye ndaryohewe kubona abantu nk'aba mukoranyiriye hamwe kuko hari akazo tubona rero ndaryohewe cyane kubona ko iteka kuza gushikira Fani twaje kuraba turi hariya ariko uno munsi turabako muri Amerika USA niwo kwa Trump ariko Imana ntega iteka muri iki kibanza nkaba nagira umuntu kuza kumushigikira mutere imbere Yesu amugisha amen amen Yesu abamugisha cyane ko turihuta tugenda karibu cyane ariko okay yabasi Yesu ashimwe haleluya nanje kuri uno munsi ndanezerewe ubona Fani nk'umukenyezi yashoboye gukora cyane si no munsi gusa akoze ariko turamuzi ko ari umuntu w'umukozi cyane turakunda kuganira cyane cyane rwose n'umugenzi wanje tuvugana ibintu biba bikomeye cyane apana utuntu tworoshye kandi ndibaza ibyo twavuganye byose Imana yagiye ikora ibintu bikomeye cyane iyi ntambwe rero ageze ko ata bintu by'inzigo dushizemo umwana ariko aratwika sivyo none tumutere intege tumushigikire tumukunde hari abantu badakundika ariko nabo vyase ko bamukunda bagire amaifor bamukunde namusavye ko imikashi yiwe poste yiwe yose azohora ashira ko imikashe yiwe tuze turashira ko 5,000 10,000 100,000 50,000 tumushigikire uvuye ku kazi ugashikura aba filme ukacutwenga mu kazi wari waranze imisuri ku mashini si ikintu kiba ari gitoyi cyane ariko araruhurira imitwe abantu benshi sivyo none abamama n'abakobwa turakunda amafilme sivyo none turakunda kwirabira kera twaraba ba Kanumba hariya muri Nigeria tukaraba abantu bahari ariko no munsi twirabira abarundi biwacu ndaryohewe rero kubwiwe shikadamwe aka gift Fani ni n'umugereranya muri Bibiliya n'umugore yitwa Deboha yarakora ibintu bikomeye cyane agacira imanza abantu bagatunganirwa nawe ndakwifurije kuba nk'umugore ibintu wandika ibintu ukina abantu bose bariko barabiraba bazororanirwe mu buzima bwabo merci
urakoze cyane urakoze cyane se murakoze cyane nawo turenganije mugabo n'ubundi azoba yicaye hajya urashobora ubangura ukamushikira abatanze uburyo bwabo ibihumbi ijana kino gihe ntivyoroshe kuyikura ariko abantu benshi baguze amatike ya 100,000 ya 50,000 nta n'akabroshete mwariyemo ukuri Imana ibayezagire cyane mwakoze kuza kudushigikira hariho abarisha amatike yabo baruguru baramanuka baraza mwavuye kure n'ukuri Imana ibahumugishe cyane ndabakunda kandi mukomeze kunsengera uyu murimo nanjye nisanze ndawukunda naho ndagenda ronka ibintu byinshi intege ariko niyo ntariko ndakora numva no kumega nagwaye ego ukiri ngaho gatoya reka bikaze Solution Family amana ndasaba umwe yaserukira abafana kugira mu nyuma nta wundi mwanya tubahaye ubunyene budatugiriwe ko karibu cyane wa ijambo rimwe hama kubize twawe Ese shimwe turamukanya gutya mu izina rya Yesu ahantu hari Imana hari abantu baryohewe sibyo ntituryohewe nitwaryohewe abaryohewe turamukanya gutya turashimira Imana ariko aba Solution Family boshika hano ndabasabye baze barihuta kubera hari abantu bari hariya hanyuma dusigara nawe tumunezerereho inyuma yo kumunezererwa rero twaciye tuba famiye wanze mureke kugira ngo tuvuge okay twaciye tumuryango gute twabaye umuryango kubera hariho abantu bo mu ntara zitandukanye twahujwe na mama Ramu je niko nkunda kuvuga hanyuma tumaze guhuzwa nawe tuca ducika abavukanye dukomera amashimana kuri ico kintu cewe kuradababwira nti uyu muntu yabaye umuhuza wacu kuko onera sinenda muzi Manfred sinenda muzi mugubu agwaye ndamukunda na kubera ko turi family Solution couple ari ngaha ntakwiye aha ni gipande urunuru bavugusa reka rero kapo ikwiye yuzuye anate amashibesi kurema amashibesi amatugomba tumushikirize igifite twamuteguriye kandi nisanzwe yavuye ku mutima umukuru sivyo twengamazi none twe turi kumwe genda mubonye nditwengera byonyine rero Imana ishimwe kubw'ireresi izotwigisha twamaze kwiga n'ibindi bintu byinshi no muri kazoza hari ibintu byinshi tumukeneye ko turetse no mw'ireresi araduhanura bamwe muri twebwe barafise intahe ko hariho amangajima bafashe kubera bigiye ku bikorwa akora rero Imana nimugisha cyane adufotore no ego ni babafotore neza hanyuma ngira abafotografi babereka ingene mwipanga sinzi mwumve uko ndabashimiye kandi cyane rwose atamwebwe nta jewe ndazirikana neza yuko mumfata ukuboko nanjye bigakunda nkahagarara data namwe abaha ibyo mwipfuza urabona yuko ibintu byari bimeze neza twari ahantu hameze neza ariko bino si twapfa gusa yabikoze hariho amakampani atandukanye yadushigikiye sinzi uko batamaze gutaha harimwo cyane cyane Seka nawe nsanzwe nserukiye kino gihe ndi brand ambassador ya company ikora amapampers n'amakotex meza cyane ariko kandi hariho na DH Telecom ikora ibikora inka mu kwempima ibintu bitandukanye hari abagiserukiye bari hano barashobora kuza mukababona
ana ko banashajije cyane gose merci ana ko ari beza cyane ko nyine ntitwari kubishobora ako mwarakoze cyane sinzi ko mubabwira gatoyi byo mukora Majambo mwakoze cyane kuma kakanya ku mazina yanjye n'utwanda ishimeri n'abajeje gisaka b'amafoto na communication muri DS Telecom. DS Telecom ni engineering kandi numva umenga ndaguma ndavuga ngo mwakoze ariko kandi sinoreka gushima Imana ko nayo yarampaye abavyeyi kwiti imfuvyi birababaza ndazi uko benshi mwarize mubonye Joshua ukuntu yari kararira ariko na bado zindya mu bice bikurikira muzorera ariko kandi muzonakomera mukomezwe hama mwongeye mukomeza abandi ndifuza yuko umuvyeyi wanje papa washika hano ukatugira akajambo kamwe cyangwa tubiri ego karibu kandi ndabashimiye cyane ko mwaje ikindi naco bahora bambaza umupfumu wanje nguyu barabavuga ko nja mu bapfumu nguyu Mwami Yesu ahimbaze. Bwa mbere turashima Imana kuri intambwe idasanzwe agezeko ukuri n'ubuntu bw'Imana n'urukundo rw'Imana nta n'umwe aturishimira. Icyo twovuga mu majambo make nta kindi twirata kandi nta kindi twishimira atari abantu bwacu. Niwe dushira hejuru kuko niwe ahindura amateka y'abantu agakura umuntu hasi akamwicarika n'abahamba. Ndamuzi kandi ni mu bantu bamutera intege rwose. Icyambere no gushimira n'umumama afise courage idasanzwe acika intege aritanga. Imana ishishikare ikuduza icyo bavuga n'umugisha Imana igushitse kure. Amen. Akintu na kimwe cyaciye umugwa yakizororana. Amen. Kuko ubuntu bw'Imana buri kumwe nawe. Amen. Imana igiye kukuduza mu rundi rugezo. Amen. Apana gusa aha anye waruri ahubwo Imana yuguriye amakoretsi. Amen. Amen. Abonye Imana ikingura ijuru ku bwawe kugira ngo amahanga akumenye mu izina ryawe. Amen. Rero mu majambo make ndabashimire namwe mwashishikaye mutera intege ndabona aho bavukana Imana ibahezagire. Hari abantu bamubaye hafi rwose Imana ibahezagire. Kandi ikintu noshima benshi baciye ngaho bariko babivuga dushigikire impano z'iwacu. Ikintu nabonye abatanzania baturusha abantu bakina amafilme nta bintu vy'amabifu bashira ahubwo barashigikirana kugira ngo bobo bubake brand y'igihugu cyabo. Rero icyo twakora cyose kubw'inyungu z'igihugu cyacu twumve yuko mu gihugu cyacu hariho abandi bantu baba ariko badukurikirana apandi ibintu byo kwama dutondana umuntu aduze tumushira hasi ahubwo dukore ibishoboka dushigikirane uyu tumushigikire ujya tumushigikire twumve yuko twese turi bene Burundi kandi turiko tuduza impano z'abarundi biwacu. Imana bahezagire. Professor Mugabe ndamushimiye twari kumwe bwa mbere filime yiwe ya mbere. Imana bahezagire kandi ndabashimiye mushigikirane natwe ivyo dushoboye tuzobasengera. Imana bahezagire. Ariko umusheri wanje wawe ndi yankunda igihe abandi bose bari bantaye igihe abandi bose bariko barancira urubanza yankunze kabisa mu gihe kitoroshe ndabizirikana cyane rwose. Ni surprise y'ijuru ntawarize yuko ngo mbe ndo nk'umugabo aswezi shiri wanje ngo bakurabe iyaba umugabo iyaba umugabo afatira
iyaba umugabo afatiraho ari babandi badashigikira impano z'abakenyezi babo kuri jewe ahantu yankuye aho yari kumbwira ati bihebe naco ntirandabiheba ariko Imana imuyezagire kuko iyo ngiye gucika intege niwankomeza niyo usanga navyutse mw'ijoro ndiko ndandika arambwira ati ryama nzogufasha kuvyandika ejo. Imana iguhe umugisha kandi kuduze cane. Amajya waciye muri ibindi mvuga. Ako. Untuk maruta. Barapuja baraya barata barata. Umutima udah. Because